sheri n'umusimbo nimpamagara cyane utumye ambwiye ngo nyaruke gose habaye iki kanatsinda ndakubona kumenga urashavuye cyane ni igiki cyabaye sheri ushatse kumbwira ko utazi ikibazo gihari ushatse kumbwira ko ata mpamvu uzi vraiment urabizi neza impamvu kari wewe kuko sinzi niki kweki wahindutse wabaye iki reka usira kubaza ndiko ndakubaza wewe ucyo mbwira impamvu kuntu basi ushaka kuvuga ati reka ngendane n'abatama abayiri n'abazamu amprise ko batwari wanyu sheri ndibise ndiko ndagutahura neza kandi neza zije ko ndoshobora gukora ibintu nk'ibyo n'ukuri barambeshe ndawukunda ni kumanura bizi sinoshobora gukora ikosa nk'iryo kuti nogendana n'abandi bahungu kandi ndagufise be abantu baravuga abantu barateranya bavuga amajambo menshi ushobora gusanga bashatse kuduteranya kandi uretse ko abantu batagiye nuko abandi bantu baba bakundana ndakwinginze nyumva ndakwinginze no kurumba bari ntavyo nonkora reka guha amatwi abantu ahubwo ndagusavye n'ukuri mbwira basi aho wabikuye mbwira uwo muntu we yakubwiye ibintu nk'ibyo sinumva sheri ntumbaza hano ubona bikuye okay ariko kimwe no kubwira biriko birambabaza kuko abantu barabona kandi n'abantu baravuga nibazo kubona icuru ya mbere n'iya kabiri ngo bareke kuza kumbwira barabizi ko nkunda wewe barabizi ko dukundanye amprise urabizi ndi umuntu niyubaha ntabwo ngenda n'umukobwa ari we wese kuba ngira ndakwemanga mvuga ati je nkundana n'uyu nuko ndakunda amprise iri fier nawe ariko basumve umenye ko abantu bavuga sheri reka kubumviriza amajambo y'abantu bavuga amajambo arabomora niyubaka ejo bazokubwira ibigeje bakubwiriye basi ndakwingenza nimba nkunda koko nkuko ndabizi kanatsinda ndabizi si ibintu ndiko ndabaza ndakwingenza umbwize ukora umbwira uwo muntu yakubwiye ivyo bintu umbwira umuntu yakubwiye je ko ngendana n'abandi okay sheri reka basi ndakubwiza ukora uwabimbwiye n'umugore wa musaza wawe na niyo mpamvu biriko birangora kwakira kuko ndabizi ntihombesha yozambesha kubera iki ku mpamvu nyabakihombesha mbe nanjye sinahura impamvu kandi kuko nawe aragerageza kubikora ndiko ndatahura ariko umunsi umwe nari muhera yarafise umushitsi acambwira ngo ndamuganiriza umushitsi araje ubwo nyine nabonye umusaza wanje ashitse acambwira yuko yacambwira ko James nazanye abagabo muhera kandi ari umugenzi wiwe urazi ko ndagukunda urazi ko ntubaho ntagufise kutse basi no kubaho kuri iryo kosa yego nibyo basi ndi umuntu mubi ubu niho naba ntabwe kuba umuntu mubi mu gihe dukundana come on nubone twaryohewe cyane burya je ndababaye niki bebe uragiye uko dukundanye igihe kirekire ariko je naje gusezera uragiye uko nakubwiwe ntware bikakunanira ariko n'umunsi nari nafashe intumbero yo kurekana nawe kubera ko nabonye umengano vyitayeho ivy'urukundo rwanje nawe sheri kirimo nibiki basi niki gitera gutatuma wihangana sheri kwihangana byananiye ubona no kwihangana kugeza ryari sheri basi ko nakubwiye ko ndiko ndarondera kandi uzi ama projects ndiko ndakora imigambi ndiko ndapanga yose mugabo sinzi niba ushaka ko umva no gutora ngo tuje kuba mu ibarabara cyangwa se tuje kubaho ubuzima bubi sheri ndagukunda nta kibi ndagushakira kandi nta buzima winda kukombera sibyo be narambiwe n'urukundo rutagira inyungu ibaze ko amadukundana
ariko ataho turagera na naho turishikana. Ni nayo mpamvu nari nashatse yuko no gusezera ivyanje nawe bigahera, kandi umenye yuko narose uwundi muhungu afise proje ariko ariyumvira yuko twokubakana. Waronse uwundi muhungu afise proje mbe uwo muhungu yoba mukundanye igihe kingana iki cyokura imyaka 2 amezi 3 ntihenze uyu munsi tukwije wa 3 sheri nta na kimwe nibagirwa by'urukundo rwacu please ndagusabye sibyo kumeza wihangana ndazi nta misumanye ariko arakudraga sibyo mugabo yo mwamumaranye igihe ndazi yoba gukunda urukundo ndagukunda urabizi ko impembo y'umwana ipfa mu magodoka rero please ntutume mbona ko natayigiye sibyo sheri kukunda byaramvuye ndagusabye please sibyo please babaye ntusige jyenyine ko sinzi aho noca sinzi ibyo novuga no mu bagenzi sibyo Be tekana nanjye mba numva no gusiga na n'ahandi noja. Urukundo rwanje ni wewe kandi ndagukunda. Umeze gute rero muhira meze neza Eko ngira baraho. ubona ko iminsi myinshi Eko karibu rero ego kotsema amahasi akomeye eko baraho banangendana baramutse. yego nawe urashitse Eko namwe ngana amahoro. eba turashima kweri yego Sha sakwe turakumbura. eba natwe kweri ko uri umwanya wa déplacement nawe esanse byarabuze numva umuntu acabura ukuntu Cyane atari kiratsi. Kiratsi nyine eko cyane kintu tuze turatsi kunyene. Mama, Oh, kila kiyo chasubira. oya yabanzuze hano hariho umushitsi ngaha ntiwamubonye Merci. bo uyu rero ni wa mukobwa wa mudamu dukorana umwe nakubwira yuko twacanze imitahe niwe nashaka rero yuko uzoca utwara umukobwa wiwe nampera umukazana Mama. Iki kibazo rwanda tukiganiye kuje nawe. Kandi ingingo nafashe nijya nyine nirahinduka. Mama ndafise umuntu nkunda. Gute ushobora gutwara umuntu nkunda? No, kundi ndakwinginze nkuvuga kurabona umuntu wanje baravanze mutaha kandi urazi ko iwacu ataje tubuze please kandi urabona ko n'igiti cyumbaye ndakwinginze ndagusabye please Mama nore, urahore. uragiye urigumuye ugende ntugaruke umva rero we ntugire ikibazo sivyo shero wanje ntugire ikibazo genda niwe nije namuvyaye siwe yamvyara uriko uranyumva wumva nivurire ma urisiye ko bizokunda birakunda we ntugire ikibazo ndamukunda ujya mu ngo wawe ma ndabizi naje nico gituma nakunze mukundane kugira ngo byo bigende fresh Umunda kwandika ikintu. Hamuchiki ngira se. Gusa akondisha.
Urabe. Ndavye rero bose sinze kubona uje kwandika amazina ndabikubwiye. Ndayikubaza. Ndafungura amazi. Kwishura nta kibazo kirabije. Nibyo wanditse? Ndetse ndabimenye gute kandi ariko kandi wari wamaze kukadija mu mazi. Ariko niho mumbwira ko yumva ko niyumva. Rero tunandise n'ikintu kingene. Ngira. Igara muri nanditse ibintu biri ku mutima. No kwandika ibintu bitari mu mutima. Okay. Wanditse ku nkuru. Oh, none ra iyi ni biki? None wanditse ko bisigura? Basi dusigure. Ntabwo narisa ndagukunda. Sheri nawe ndabizi nuko ari byo utegeza kwandika. Nanzi ko atakindi kintu kiza kuva muri wewe. Ntabwo bisigura. Ntabwo kurantubura. Je nabyanditse mu cyongereza kubimbira mu kirundi. Ariko bisigura imwe. Ni biza bisigura ntabwo nashaka nkavuga je t'aime. Ndijya kubona musaza. Si byiza ko ntubura. Cyari kuva muri wewe. Ko cyari kuza y'abari mu cyongereza, mu gifaransa, mu gishinwa, mu kiganda, mu gikenya. Gusa nendabitse ko atakindi kintu cyari kuva mu mutima wawe atari icyo nyene. Reka ndashaka wagaranya mukwano. Sorry. Ndabyumva ariko sinzi kwishura. Sinzi ko ndagukunda mukunzi wawe. Niwe witwa mukwano. Uwanje nyene. Cyo ducabanye. Wow, uruje kunda. Tegeza kuza kunda kubera nje muhungu wiswaga ngaha mwikota karere kose karanze. Billy Black, Mr. Maswaga. Nawe umwana ari sexy, bana nije nawe kweli. Iyisi. Ubundi abandi bakaduhebeye isi ikaba yiwanje nawe. Niwe mwana mwiza kwiriye Billy Black, nawe niwe mukobwa ukwiriye Billy Black. Sibyo? Couple yacu yo biri amazing, yo itesa sana. Nta yindi couple mbona yo dushikiye. Bavuga Jacques na Rose, twe tuba dufuta. Umwana ari sexy asa neza, yari mu gihe cyiwe. Aho urakomeye neza. Sa? Urakomeye neza. Come on, ubayiki. Ndavuga ntabyo wumva nije nawe. Ije dukwiranye bebe. Come on. Ndakubaze gatowe. Sa. Ugize guca urumva yuko nyine bumeze neza. Urapana. Ujegeje mu mutwe buriyo. Neza. Neza. We, no kunkora kuri kurankorako. Nje hari cyumbaye muje no amaswaga nkangi gukora ko ndoga ndakaraba. Ndakubaze wowe waretse n'abavyeyi babiri. Waretse n'abavyeyi babiri wewe. Yes. Urakomeye neza. Ndikamuri none. Ujejwe kuzuragenda uhagarika abantu bose baca mwibarabara. Ubavuga ko ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Niho kazi ufise. Je nawe turafitaniye gahunda. Iko ndakubaza. Je nawe turafitaniye gahunda. Uruke kundaba. Kayinge kundaba. Ndakuraba he. Ibyo byibuze reka. Hoze ko. Je nawe turazinanye. Je nawe turazinanye ndakubaza neza. Jewe ari umuntu atanze ngaho. Oh babahungu beza nobona noza kubona wowe utobaguye amatwi yose nk'intuze. Yesu. Asazi baba. Ana ma bring from state ava muri America. Nta muhungu
gutobagura sesempe hari undi muhungu ushobora kubona yambara amahereni nkaya Umviriza ndakubwire wa muhungu we namwe ujeje kuzuragenda uhagarika abantu ngaha anye muri kano karere uzurahagarika bubonye bose mwibarabara ubabwira ubujambo butagira umutwe n'amaguru jewe nkuremo jewe sindirevo yawe je nawe ntidukwiranye uranyima neza ntuzusubire nawe uzombona aho uzombona hose ndiko ndarengana aho nzorengana uzuhubaye je nawe ntidukwiranye sindi wo guhagarika mwibarabara nkuko uranyima neza udakwiranye nanje niba uhora umbona ngaha muri no karti unyubahirize je nawe ntitunganya revo je nawe ntitunganya revo ntaho twohurira kandi nta naho tuzohurira uranyima neza no mubono noraba nta luku ufise y'umuntu noraba je kuranyishima nturi no mu bahungu notambuka nkahindukira kuraba uranyima neza icambere na mbere ubwirizwa kuba ufise inzobe urafise inzobe wewe inzobe ishobora no kwigura mu botike n'ibintu umuhungu w'inzobe niwe nohindukira kuraba ingeze nkaho nkindukira kuraba bya kabiri umvize ndakubwira wisonere wiyubahe wubaha aho nciye naho nciye naho uzumva ngo ndarenganye guca uhubahe uravyumva uhubahe neco burundi ntutse wubahuke kumpagarika kwibarabara kugahinga nkuku nkuwo mbona juste mpagaranye nawe cyo bari nkuwo mbona mpagaranye Nibiki? Ubusi. Yashavuye. Yapanze amakarata. Uno musi kumwe za jeti. Zeza vandame na mahore. Arakunoba. Inde yasaze. Inde? Nawuzi. Mama wawe ubiza. Impanda kugira cyamushavuje. Yazipanze za jeti. Arakunoba. Impanda kubarire. Wiki cyose kuri ubu umuntu kirone makabaza guchore. Iyi mama zengorora imihogo neza ndagura kachungora imihogo. Misi yose ndakubwira ko amafaranga amajana 5 aya ubare ndakubwirira ko amajamba ko amafaranga amajana 5 oya kwe oya Okay sawa subiza amahera. Ndaguha amahera umuntu asubiza amahera hamwe asubiza amahera nyongera hamara ndakubarira Subiza amahera. Nyongera ndakubarira zingo zaje kicani arakwereka yanga panga giru arakwereka yima ndakubarira sawa Imanose. Nubona. Yumvise. Kwara kanyamunya mukagakobwa mugendana. Ngo iwaba barakene. Nawe yavuze ati araguhonda. Ubwo bwanwara bumwesha igikari. Byari ibyo.
ubwo ndakubaza niba baratanguye kugira uko akagira uko akakuvungura ukagira uko agasubira uza guca wigirwa yatabukora kwereka ndavuga simvura ahubwo rero nari nibagiye ukabona guhonze niwe kurari uza guca usinyara ududa nijwe ndakuba nakumvise cyenda ndakugwanirira mukora nyongera amahere ngora basi ndagutinye amagara sibyo jeni vandame na mahore vandame yachi mbabariye kuba ndaguhagaritse ngaho. Nta kibazo, ni amahoro menshi, ahubwo mumbwire ikintu gitumye mumpagarika. Bewe ni ukundanye na Gikundiro? Niwe mukunzi wa Gikundiro? Ego, ni jewe kandi turakundana cyane. Hama ni gute itwaye ko ufise umukunzi hama ukagenda kumuvanga n'abandi, ukagendana n'abantu b'abagabo, ukazana abagabo mu rugo kwa musaza wawe, byitwaye ko ufise umukunzi? Gute utubaha umukunzi wawe ugakora ibintu nk'ivyo mu gihe wowe ufise umukunzi? Ahubwo nashaka kubaza ivyo bintu byose ubizi gute, canke kubera ko uriko urambaza amajambo nk'ayo yose? Umviriza ndakubwiye, jewe mba ndi mu bintu nzi kandi ntegerezwa kubaza kugira ngo numve uko biriko biragenda, uko bimeze n'uko biriko biravansa. Nije mukunzi mushasha wa Gikundiro. Ya utangaye biriko birangora gutahura, kubera ko aho ivyanje bigeze na Gikundiro sinibaza ko yompemukira nkuko kose. No, ni kubera ko nibaze ko ivyo bintu vyobaho. Birabaho kubera ko nawe waravyubahutse uramuhemukira. Ashobora kugumana n'umukobwa ahemuka nkuko bose, ntigishobora gukunda. Anti ko umuhungu yiyemera ntashobora kugumana n'umukobwa amuca inyuma nkuko kose, gendana n'abantu b'abagabo, imisore iki nta muntu mutagendana muri kano karere. Navyumvise nabisabye amakuru yawe, ibintu byawe byose navyumvise. Reka ujyana umuhungu yiyubashe, akeneye umukobwa atuje, azica akeneye kugerako muri kazoza. Wari wizigiye yuko yogumana nawe mu gihe uba uriko umuca inyuma n'abantu b'abagabo? Ko nuko utamuhesha icubahiro. Rero nta kuntu nakumwe yari kumana nawe, bari kumwe na jewe, kandi nanje urabona yuko ndi umukobwa ntuje. Ndiko ndakumva kandi ndagutahura, kandi ndazi ko abantu duhemuka, ariko aho tugejeje nawe sinibaza ko ari aho guhemukiranirana. Nenewe kubera iki wavyubahutse? Erega ntashobora kwihanganira ivyo bintu vyose ngo agumane nawe. Ategerezwa kugira uwundi mukunzi yitahura, afise ico ashaka n'ico akeneye kugerako. Ko aho biri mbona umenga we ntaco uramenya ukeneye kugerako, ntaco uzi. Kubera ko iyo aba wubaha korasiyo yanyu ntiwari gukora ibintu nk'ivyo. Umbabarire gusa ndiko ndicuza n'umwanya wanje nari ngwaye kugira ngo tuganire. Igikurikiye nawe, ivyo mvugwa ni vyinshi kandi ivyo uvugwa nawe ni vyinshi. Gusa umuntu uwo ari we wese niwe abazi ukuri kwiwe, niwe abazi ibintu ngo bimeze gute. Ndumva ntubandanya aganira nawe.
Mama, kuva wakanyereka umukobwa wifuza ko yombera umugore, nibajije yuko ujya mukobwa wanyeretse wamunyeretse ko utari bwabona umukunzi wanje. Nahisemo kumuzana kugira ubone amahitamwo yanje, ubone gatanu bataniye n'ujya wari wanzaniye, kandi ndakwereke ko amahitamwo yanje ntigeze nibesha. Mbega uyo onyisevu ririko riraniga ngaho onye kubera inzara, uyo ni ugira unzanire kwe. Jewe sindaba uw'inzobe, sindaba uwirabura, sindaba munini, sindaba uwonze, sindaba muremure, sindaba mugufi. Je nkeneye ufise amahera. Mbe muko iwanyu mwarize, warize? Sinize. Donc nta nuwa mbere, nta nuwa donc nta kabiri mu ndwi wize. Aha, hama muri konte yanyu murafise konte ho, mufite miliyoni zingahe? Nta konti dufise twebwe. Kama kigongwe ndagorera. Gikundira. Wowe wamushimike. Uyo nta donc aje gusahura nta kindi icoba kimuzanye. Mama ndagusavye. Eka we nta n'icumbu arira je sinshaka. Umbwira iki? Ha discussion turiko turadiskita ngaha. Cyo no kubwira rero. Wazungurutse hose ngira wabonye inzu yanje kwisa uko imeze no kwingana. Ushobora umuryango wakuzanye aba rusohokerayo. Urabona runo rutoki aho rukwereka bari uge uca mugenda. Ko mumfyurira amaso nibiki?